mwadushikanye kuri iki gicaniro ca repentance maze kuhabonera ibintu vyinshi. Naje ndi umuntu arota nguruka ndi mu binogo ndota imitsima imisi yose, ariko uko nari mbayeho kwari ubwo buzima nyene bw'imisi yose, kandi ndara ndi ruguru mba mu gisagara ndahamaze imyaka myinshi. Ubuzima bufatika rero n'ubwenge ntusubira kubugira. Nari maze imyaka hafi irenga 25 nubatse, mfise umuryango, mfise abana, mfise umugabo, ariko kugira ngo nakitongo kwa data bukwe cyangwa umugabo wanje ajyake turime nta n'umunsi w'igitangara. Twarindira ivyo bama batugemuriye, ariko haiza amayinga 3 batugaburiye baduhaye itongo rinini cyane nshobora no kugurisha nkaronka n'amamiliyoni arenga na 50 canke 100. Rero bumvise gushima kwanje, Imana ibahezagire. Amen. Inyuma yo kubohoka, iyo umuntu akiboshwe nta n'ubwenge agira. Urajya nyene ukamenga uri nk'akamarayika kama kiganyira, wama wiganyira gusa wimyoza no mwibarabara uza mu ngoyi aho uri hose kubera ubuzima bugucanze. Imana igukure mu iryo bohero. Imana yanzanye ndashimira Imana yanzanye mu rusenge rwa repentance. Jewe ivyamboshe pasira buze ni vyinshi, ariko harimwo bibiri ngo mashingire ntahe maze gukira. Narisambanya buri munsi, nta joro na rimwe ryarara ntisambanije, ariko ico carahagaze. Amen. Ica kabiri nari imboregwa ya mbere, amahera yose yahera mu kabare. Nta kintu cambabaje nk'igihe umudamu yigize ku telefone akeneye amahera kandi ndayafise, ndaca ku muntu wari mikashi bwanda yamunungikire, ncanibwira ku mutima naza kuyarungika yose. Narandi ndasanzaje mu kabare y'amahera birenga yose aheze, ariko ico oye carahagaze. Ubu inyota y'inzoga irikirahera, nizire ko n'ibindi byose bizogenda neza cyane gose. Iyo ni intango maze kubona. Komera amashi umwami Yesu. Kandi mwibuke ko abantu bisambanya iherezo bagwara amakanseri cyane. Turafise n'umuntu yari hano yadushingiye naye ko yari yagwaye niyo kanseri, akaja kwa muganga bakayibona, ariko amaze gusengerwa no kubohoka yarakize, kandi nyuma yahagiye no kwa muganga basanga yarakize. Imana igukure mwayo mabohero. Sashimo cyane. Yewe ndashima Imana ko nari nje gusenga ngaha, kuko naharonkeye maze kunguka ibintu byinshi, kandi ndahamaze nk'ukwezi senarasengera ngaha. Aho nanje muri burakeye ngasengera aha. Imana yakoze rero uko wari uri n'ivy'Imana yakoze. Jewe ivy'Imana yankoreye imaze kungira ibintu bishika bibiri maze kuguka ngaha. Ubwa mbere ajya amazi tuzana ngaha, nyakubahwa pasiteri ayasengeye, hari ibintu biragera mu nzu bigendagenda hejuru y'amabati bikagira ante, hanyuma tuyasimije mu nzu byaragenze neza. Hanyuma tuyanyoye amazi nyene ibintu byarandauta nabe by'abazimu ndota ndi gusangira ante ntibirasubira. Hanyuma kubifatika navyo maze kugira ante barigeze kunyandikira ikete ku kazi nyene, bariko barandenganya. Hanyuma ndarizana nk'abarasengera bagomba no kumpana, ariko ibyo byose byabaye ubusa. Imana nihabwa icubahiro. Amen. Amashimeshi kumamye. Mumfashe dukomere Imana amashi cyane, tuyongera yandi frame. Je naraja ngaha nyakazi nakora nagakorana marira nama ku mupfumu misi yose, akazi kamperanye naca ngenda ku mupfumu, ariko kuva aho nziye ngaha anya nta n'umunsi n'umwe nayibwigere ntunga 50,000. Namba nayarose namenya yuko agiye, sinamenye uko nyine yagiye. Ubu rero unya vraiment ndiko ndakora amafaranga ndayaronka, kandi ndavyishimira cyane. Mu byo nemereye Imana ndashaka yuko nzorera imfuvyi kandi zobimfasha cyane. Nijo narandi sambanisha nkarota ndiko ndoga muri Nyaruzi Ruvubu, turiko twogana n'abakobwa bwaca numva ndushe cyane, ariko kuva aho nziye ngahanya kwera Imana ihabwa icubahiro, kandi mumfashe pastor tumwongera amasi cyane rwose. Yesu abahezagire cyane.
Heza shimwe kuva ntangura hajewe ndahamaze amezi ane atanu kwanza kuva nje ngaha jewe mu gikiriza sinahema neza kandi narota imizimu nukuri aho maze kunsengera ubu ndumva ko bigenda neza rwose none n'ubu ndasabye ko bonsengera bikagabanuka Imana ishimwe ntiwahema neza ariko urahema ndahema neza imizimu yarapfuye ntabyo ukomera amashi intame yacu ndaryohewe muri ko murashinga intahe neza cyane kimwe kandi jewe n'ukuri ndashimira Imana yangejeje ngaha je nari umuntu n'ukuri nari ndushe mu bw'umubiri n'umutima jewe mwijoro narabona ibivumvu bine by'inzoka zuzuye nkazikubita ariko nimwe n'ikivumvu kimwe ntigihere iryo joro nkabandushe nkasubira nkarota mbona imikinga byinshi n'ibinyama byinshi nkavuga none je ni mumpe bakampura unyama rumwe rureha nkuko nkaruhekenya ari rubisi iryo joro rikaba rigiye nkasubira nkabona ndota ndi mu ruzi nkabona ndiko ndakwega ibiziga by'abasoda n'abapolisi tugaca dusubirana mu kuzimu nkasubira nkabona ndiko ndagenda ahantu ndiko ndayora ibintu ze byinshi bitafari nkabona nyene ndiko ndaruhananirwa ndasubira akanyuma mbona nyene ati urero kaba akanyuma ndabona ko mpfuye je nagiye ku bafumu bashika 17 abo bafumu 17 nagiye ko nta kimwe bamfasha ariko wanyuma yambwiye ati irakizine uzimpaye je nzokuvura ko bagutanze ikuzimu buga rero hava umwana ari nibujumbura arangira ati mama hiyo vanayo nabo bafumu ingwino hari hanu nzokujana bakagusengera ugakira jewe maze kuzangaha naje nyene ndaka wese ndatokombera ndahera ariko baca bamba hafi abakozi b'Imana uyu mukozi wacu w'Imana mu mumpera amashi yarankoze mu mutwe acavuga ati yo gena umusengera umubiri wose waramaze kuba paralize uyu nta n'umubiri nta hamwe afise yiyegura baransengeye n'ukuri n'abakozi bacu nabone mu bampera amashi umuriro wavuga naguma naka ubu waraheze waraheze ariko zanzoka zose ubunye nsubiye ruguru ntihagarutse na rumwe ariko mu nyuma haciye iminsi ibiri mvuye ino nagiye mbona igapo yuzuye amagi imbere yanje ngaya amagi urayabona ngo shangwa aho wasenze ngo harakomeye ngo aya magi niyo twari twagutanze mu kuzimu rero ngo yakiru yimenere ntoyora ndayamena nyamagi mwijoro narabimenaguye mbuga rero murindi joro ndaja ngaho ndakira ariko mu nyuma ndasubira ndagwa bantu bitarero ibintu vyaha mu kuguru amezi abiri ndi mu nzu nari naraboze naguma nkuko buga rero umugabo wanje acavuga ati mwaba mama wanyu ko yananiranye ingo tuyengere mwijoro tuza kumusengeta tumujane ku mupfumu Yesu ndabumva mwije muri ko musengeta ku mupfumu ahubwo munsengere musubiza hariya kumutakura iyo nagiye gusengerwa kandi nkaca nanduruka nkizwa buga rero ukuntu vyaciye bigenda Yesu acarabikora birakunda ko nja mu modoka mpava ndaza maze gushika ngaha baransengera haciye iminsi ne bansengeye ngaha irindi joro gira kane nagiye mbona ndota impuzu zero zikayangana impuzu nziza gose nukuri ubu rero je bikeno ndiko ndashimira Imana ubu nakwa kuguru numva ari amahoro n'ubuntu nyene bukiyenzera bw'ubusigarira bukiyenzera Imana ihagwe icubahiro inyuma yo kubohoka Imana ihindura iki indoto irahindura indoto wahora rota inzoka ubarota iki impuzu zera derere ariko murumva izo nzoka ingene zingana mwumvise ko ari biki bine byuzuye inzoka urazi inzoka imwe yonyene ingene itera ubwoba harura ibivumvu rero byuzuye inzoka ibivumvu bine byuzuye inzoka Mana yo mwijuru kandi ntihagire nimwe ipfa ariko ubu n'amagi yose yaragizene ubushobozi bwo kubohoka nababwiye ngo iyo umuntu ariko aragira gute